tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene, ubikemura indani. Urabiza tuyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunaka ugira uza aho nyene. Umvise Imana. Abigalatiya 1:4 hava ngo umurongo wa 4 hava ngo yitangiye ivyaha vyacu ngo aturokore muri iki gihe kibi cyanone, nk'uko Imana yacu yagombye niyo data wa twese, icyubahiro kibi cyayo ibihe bitazoshira. Amen. Twese tuvuga ati yitangiye ivyaha vyacu, yitangiye ivyaha vyawe, yitangiye ivyaha vyanje, yitangiye ivyaha vyacu. Yesu yashizwe ahantu ho gupfa kubw'ivyaha vyacu. Mucyo mwumva ko burya ikintu Yesu cyamukuye mu ijuru kimwe kwari kugira ngo atrete ikibazo cy'icyaha mu buzima bwacu. Bano Imana mwibuke kaze baraya vuga ati Yesu yapfiriye ivyaha vyanje. Ikintu nyamukuru cyari kimuzanye kwari kugira ngo agukure munsi y'inganje y'icyaha. Nitwitiranye ibintu. Yesu cyari kimuzanye kwari kugira ngo akuribere, akuzanye mu kibanza cy'umwidegemvyo, agukure munsi y'inganje y'icyaha. Kuko Kristo yasizwe ahantu ho gupfa kubw'ivyaha vyacu. Alors bano Imana nagomba mbanze mere nk'ukosora akantu kanaka. Burya Yesu ntiyaje kutugira abatunzi ubwa mbere. Yesu yaje kudukiza ivyaha. Yesu ntiyaje haleluya. Iyo ubutumwa bwiza butanzwe kutariko focus cyane icyo cyari kizanye Yesu kirahinduka mu mitima y'abantu. Umuntu agatima kimvira ati burya Yesu cyari kimuzanye kwari kugira ngo nkure mu bukene ashire mu butunzi. No, kuko Yesu azoyindaza hari abizera badafite amafaranga mbwa bacunguye ivyaha vyabo. Praise God. Yesu azorindaza hariho abizera batararongogwa mugabo bacunguye ivyaha vyabo. Izambi vuze bazoja mu ijuru. Kuko Yesu icyari kimuzanye ni kwari kuduha abagabo n'abagore. No, Yesu cyamuzanye biyatubwira icyari cyo igihe yapfa yapfuye ubwa mbere kubw'ivyaha vyacu. Haleluya. Buri Imana no ndabeshe namwe novuga ati inzambi zovuga twese turi aba millionaire. Eka inzambi ashaka kuvuga utara mu millionaire. Mugabo rero nuwe mwisu ifise na umenga Yesu wacu yakoze kubera ata amafaranga ufise. Icyo Yesu yaratuzaniye ni kinini cyane gusunda gukura mu bukene. Yesu yaraje kudukura munsi y'inganje y'icyaha. Iyo ubukene Yesu yari kwirwa rapfa. Eka ubukene yari gukemura ukundi kuntu. Haleluya. Mugabo inzira yo kudukura mu vyaha vyasaba we gusa, vyasaba amaraso yiwe yonyene, vyasaba kwapfa. Nivyanasaba n'umumarayika, vyasaba we wenyene kwaza gupfa. Alors negi umuntu avyihenda ko hari umuntu avuga ati narasenze nashaka promotion mbwa sindaronka promotion. Ukacumenga ivyo Yesu akoze vyose nubusa kuri we. Mbwa ico Yesu cyari kimuzanye sukuguha promotion. Yesu yaje fese kugukura munsi y'ubuja bw'icyaha, yaje kukuzana mu bwami widegemvye ubwa mbere. Alors umaze gukizwa uri umwana w'Imana nshuti yaje nawe utaraho njya visa uri kurasengera shima Imana uryoherwe. Hari ikintu Yesu yakoze yakubohoye munsi y'ubuja bw'icyaha. Naho ni umuntu ari kudukura ngaho hantu. Amen. Ushobora kuba utararonka uwo mwubakana si kibazo kinini. Yesu yagucunguye, icyo yakoze kirakomeye. Agakiza ni karirezime kuri ivyo. Dayeri cyazanye Yesu ubwa mbere si ivyo.
izo ni ingaruka z'agakiza. Agakiza kwa kudukura munsi y'icyaha n'ubuja. Haleluya. Vuga ati Imana ishimwe cyane yarambohoye, Imana ishimwe cyane yangize umugosi, Imana ishimwe cyane kubw'amaraso ya Yesu. Bitubwira ngo yaje kugira dukiza icyaha yacamuzanye ubwa mbere. Alors birashoboka ko muri inosi uhezagirwa ukaba muniniya cyane, mbwa biranashoboka ko muri inosi utohezagirwa ngo ube muniniya cyane. Burya Yesu ntiyaje kutugira abasitare ba hano muri inosi. Ntiyagira umuntu unavyihenda ko nomenga twese tuzoba ruwangiranwa. No, Yesu ntiyaje kutugira abaruwangiranwa ngaha kuri inosi. Eka Yesu bwa mbere yaje kugukiza ibyaha byawe. Igihe wumva ubutumwa bwiza hamukaki Yesu Kristo na 80% y'icyo Yesu cyari kimuzanye cyari giye gukoreka kuri wewe, yashaka kugucungura. Banza unezererwe ico, banza uryohererwe ico, banza ushime Imana ko kijijwe first. Burya Yesu cyari kimuzanye yaje kugukura mu buja. Iyo nibutse ko amaso yanjye aho munsi ntakiri ingabire y'agakiza nkabamo uwo mu nzu y'Imana, ndashima Imana. Ndibagira ibyo ntaronka, ndibagira amasengesho yanjye atarishurwa, nkavuga ati Imana ishimwe narasekirije ubuzima bwanjye bwiwe bitazoshira. Haleluya. Kubera ubutumwa bugenda bwigishwa abantu novuga butaribwo atariyo focus yarizanye Yesu Kristo, abantu barakijijwe mbwa barababaye. Babajwe n'iki? Ntararonka imodoka. Babajwe n'iki? Ntararonka akazi. Babajwe n'iki? Ntararonka umugabo. Barababaye. Ntagakiza kirezimye kuri ivyo bintu. Mbwa kuvyukuri Yesu yaje kutugobotora adukura mu buja bwo mwijima. Haleluya. Vuga ati narakijijwe. Sivuga ati narakijijwe kandi ivyo biranezeye umutima wanje. Inazisa inzamba yovuga. Pempo tuwasa amazu, ayo mazu wasigaye ngaho. Pempo imodoka nziza afise vyo abisigaye ngaho nyene. Mugabo umuntu yake Yesu Kristo yowagiye kubana n'umwami bitazoshira. Haleluya. Vuga ati Imana ishimwe yankijije ibyaha byanje. Imana ishimwe. Ikwiye kunezereza imitima yacu, ikwiye kuba ikintu imitima yacu yiruka ikanezerwa. Haleluya narakiji. Bakaririmba gute? Haleluya, amen, haleluya, haleluya. Murabakizwa bashasha kweli? Nabakizwa bavuba. Jenza muhimbaza. Oh my God. Nacho. Gati narakijijwe. Abaroma hanyuma navuga ati pastor, none kubera iki Yesu cyari kimuzanye ubwa mbere kwari gudukiza icyaha? Ndashaka kumva why cyari kimuzanye kwa dukiza icyaha. Ndakubariye igituma. Somera Abaroma 6:43. Ngurikirane neza ngo mba ndakuribere mu bintu bimwe. Ingero y'icyaha n'urupfu. Twese tuvuga ati ingero y'icyaha n'urupfu. Twese tuvuga ati ingero y'icyaha n'urupfu. Bari Imana haba mu isezero rya kera ingero y'icyaha, ijambo ry'Imana riri eternel. Ijambo ry'Imana si igihe kanaka. D'ailleurs iryo riri mu isezero rishasha. Bibiliya ivuga gutya, ingero y'icyaha ni iki? N'urupfu. Mwene majambo icyaha igihe cyose gitekeyemo kwica, igihe cyose icyaha gitekeyemo gukorora umuntu, igihe cyose icyaha gitekeyemo gusubiza inyuma umuntu. Bibiliya ivuga ngo ingero y'icyaha ni iki? N'urupfu. Ariko ingabire y'Imana ni iki? Usomere. Ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira. Ni iki? N'ubugingo budashira bugize iki? Bubonerwa muri Kristo. Bubonerwa muri Kristo Yesu. Abantu muri Kristo Yesu mumbwire amen.
muri Kristo Yesu haboneka ubugingo budashira. Niyo onigwa mazuwa n'Imana. Muri Kristo Yesu ubwa mbere haboneka ubugingo budashira. Winjiye muri Kristo Yesu ubwa mbere apana kwimvira amazu. Winjiye muri Kristo Yesu ubwa mbere imvira ingabire y'ubugingo budashira. Haleluya. Muri Kristo Yesu imvira ubwa mbere icyari kimuzanye ubwa mbere biva ngo yaje kugira ngo intama zironke ubuzima kandi ziburonke rusagutse. Winjiye muri Kristo Yesu ikintu cya mbere uronka nyamukuru cyari kimuzanye ni ingabire y'ubugingo budashira. Kiri très important. Mugabo cyavuga ngo ingero y'icyayoyo ni iki? Ni urupfu. Ingero y'icyaha mani majambo icyaha gihembwa urupfu. Icyaha umuntu agikoze impemba aronka ni urupfu. Kandi hazabaya ivyo rero Imana irabizi. Ivuze ngo nje gucungura umuntu burya niwo mucungura ubukene isigaje icyaha inyuma. Kubera ingero y'icyaha burya ni urupfu. Mani majambo urupfu ni iki? Urupfu nubwo buzima bwose butandukanye n'ubw'Imana. Ingero y'icyaha n'ubukene n'ukunanirwa n'ukuja hasi. Ingero y'icyaha n'ubuzima bwose bw'umwijima. Mugabo raba Bibiliya rivuga ivuga ngo ingero y'icyaha ni urupfu. Nga ingabire y'Imana n'ubugingo budashira. Imana izi impamvu abantu bari mu rupfu igomba kubakiza niyo wakirisha utuntu two hejuru. Imana yadukirishije icyadushize mu rupfu nyene. Yaje kugira ngo idukura munsi y'icyaha mugabo yaje gusenyura n'ibindi. Haleluya. Tuweze zati ingero y'icyaha n'urupfu. Bani Imana ibintu ndiko ndavuga nta numwe atazi ko ingero y'icyaha urupfu. Icyaha gifite amateka. Icyaha gifite amateka uhereye kuri Adamu. Raba umutego wa Satani. Burya Satani afite imitego ibiri. Agomba gukorora umuntu akaduhuga. Satani afite imitego ibiri. Afite umutego umwe gusa. Agomba gusambura urugo rw'umuntu. Burya afite imitego myinshi. Afite umutego umwe. Burya agomba konona igihugu. Burya afite imitego myinshi. Afite umutego umwe. Agomba kwica destiny y'umuntu. Burya afite imitego myinshi. Afite umutego umwe bita icyaha. Ibi nibyo yagize kuri Adamu. Adamu Imana yamuremye imushyira mu itongo rya Edeni aguwe neza. Afite destiny nini cyane. Mugabo amutegwa icyaha. Bivuga ngo Adamu akora icyaha. Nga akoze icyaha bivuga ngo acarava mu bwiza bw'Imana. Arakoka. Yakorowe n'iki? Bivuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira. Muyandi majambo icyaha nicyo cyamukoroye kimukora mu bwiza bw'Imana. Mbega icyaha cyo cyarigeze gihinduka? Icyaha kiracyari kimwe kuva kuri Adamu gusa uno munsi. Imbere gatonye murazi umugabo witwa Samusoni. Samusoni yari umugabo akomeye cyane. Mugabo mu gukoka yatezwe icyaha. Arakoka burundu ivyiwe birabagiranywe burundu. Mga aho nyene Samusoni yananiriwe ni umugabo witwa Dawidi yaneshereje. Dawidi b'Imana yari umugabo ufite destiny ikomeye cyane. Bivuga ngo umunsi umwe yararyamye abona se wiwe na nyina wiwe n'abakuru biwe bose bamunamira. Nako Yosefu abona afise yisanga ahantu ari umuntu mukuru cyane. Mugabo yari umuntu w'inyuma gose. Yisanga n'umuntu mukuru gose. Mugabo Satani arabona iyo destiny afise ingene ingana. Umunsi umwe avuga ati ngombe ndamuhagarike destiny yiwe. Urazi ikintu yakoze? Yisanze kwa Potifari. Umugore wa Potifari aramuraba aramukunda. Kandi Dawidi yarakundise. Nta kibi kirimo kubura umuntu akundise. Sorry. Inde Yosefu. Nta kibi kirimo kuba Yosefu yarakundise. Yari umuntu akundise cyane. Mugabo aramuraba muka Potifari. Aramuraba yumva aramukunze. Mugabo Imana burya ntiyumve ngo kwari urukundo yamukunda gusa. Burya wari umutego w'umwasi ingene Dawidi ingene Yosefu atoshika kuvy'Imana mubari. Mwari muzi ko iyananirwa ujya munsi imbere ya muka Potifari. Waruzi ko atoba Yosefu tuzi. Burya agomba kumugira nka Adamu. Burya agomba kumugira nka Samusoni. Mugabo aramubwira ati nagukunze uragasore keza ingo turyamane nta kibazo. Dawidi
Yosefu Dawidi aranyuze uno munsi. Yosefu arabiraba aravyiyumvira. Bone Imana reka ndababwire bane Imana ikiganiro cya Yosefu na muka Potifari bugiye cyarabaye kirekire. Erega yari umugore w'umwana. Erega shoko yamupromise ibintu byinshi cyane. Ambwira ati umviriza ni wemera ibi. Ubwa mbere urabona ko abantu bose nabirukanye nta numwe ari ngaha. Bose yari yabarungitse mu mirima. Ati ngaha turi babiri na databuja sinzovuga nta nakimwe azomenya. Ati wewe uvuze ikintu kimwe gusa nyemerera hano ibisigaye bizoca biherera muri twebwe babiri. Iya nesherezwa ngaha iya sindigwa ngaha ivyerekeye kuba premier ministre vyari kuba birangiye. Mugabo nganyene avuga ati no jeni wa Imana jise desine nini kandi uburyo basekiza desine burya nukukwepa imitego nk'iyo y'umwasi. Aravuga ati je nacankora burya n'ingufu zabagiyemo zigiyemo arakura agashati arakamusigira ariruka aracika. Bamara icyo nkundira Imana Bibiliya sinzi ko mwasomye umurongo twasomye Dimanche uri mu Migani 12 umurongo wa 2 wavuze ngo umunyangeso nziza uhora hazomuha umugisha. Uyu mugabo naho menga aratakaje kuko inyuma y'ibi yaciye adenderezwa ashigwa no mwibohero. Mugabo ndakunda bibivuga ngo umunyangeso nziza uhora hazomuha umugisha. Nagomba mbwira umuntu yanesheje ahantu kanaka naho menga bacikoroka umunyangeso nziza uhora hazomuha umugisha. Waruzi yuko erega Imana irahemba kuyubaha. Kuba Imana birahembwa. Kaze talaba. Haleluya. Kuba Imana ntibire kuko nyene. Imana yubashe ahantu kanaka bakubwira ati iba ukanga kwiba. Bugivyo naho menga biratakaye buga nibitakaye. Ivyo Imana irabihemba. Nimba bihemba wewe nibizobihemba abana bawe nibizobihemba abuzukuru bawe iconzi coco. Biva ngo nta mugorosi yahebwe n'uruvyaro rwiwe ngo rusegereze ivyo kurya. Impossible. Tukoma mashiko bwamwigisha. Mwene majambo buga ntiyumviye ngo Satani afite imitego myinshi. Afite umutego umwe igihe cyose abonye umuntu afite desine nini. Urazi kinagira imbere yiwe ateka ivyaha hajya akateka ikindi cyaha hajya akateka ikindi cyaha. Gusekiriza desine no kumenya ati burya ibi biriko birandondera bijya biriko birandondera burya bigamije kushira hasi ukamenya ko sishobora kwiyandurisha ikintu na kimwe. Haleluya. Musumwe Yesu aingaho imbere yiwe hari desine ikomeye cyane aje kuducungura mbwa Satani aciye present imbere yiwe ati none kushonje uyu sumuka irisibuye rihindura umukate hamufungure wamingana ibintu byo mugabo toujours yari muri wa mutego nyene ingene yova mu ijambo ry'Imana akumvira Satani mbwa yumviye Satani burya areje gufrena desine yiwe. Amen. Vuga ati ndubaha Imana mu gihe gikwiye nikidakwiye.